Amahoro y'Imana abantu b'Imana, Imana ibaha umugisha. Ndabinginze gato mwihanganire mu ngendeshwa ni mwumva harimo ibisumagurika hano, ariko ndabinginze ntagira ikintu muvuga mutarabanza kumviriza bino bintu ngoma ndabereke mwumviriza hanyuma muze kujajinga after yuko mwumvise isho ndababwiye, kugira ngo dufashanye twese. Manze mwumvirize kano ka video ka mbere, mwumvirize kano ka video hanyuma ibindi cyo tubiganira. Sasa wakati yenye ulifika pale kumwingine, ulikia nje ya wapi? Ulikuwa na Banyarwanda, ulikuwa na banani? Mimi nilikuwa nikasikia wakasema lugha ya Kinyarwanda kidogo kidogo. Ile saba alikuwa anakufunga kumacho wala hai. Huko ulitoka nje ya Minembo, ulitoka nje ya wapi? Tulitoka ile njia ya kule Kamanyola tukakuya barabara hiyo. Mukapanda kule kumilima ya kule wala hai. Ni kule mwele milima ya kule. Mwele milima ya kule paka uko na banani? Maisha bana kukamata kule uko na banani? Maisha. Benza tuwote mimi na bacha kule. Banyarwanda. Bale banani? Bale abo basoda. Ba M23. Sio kama ni ba M23. Ni Banyarwanda? Sio. Unapenda ukunze wala bwana uko na vita? Sema kweli. Mimi kwa sema ukweli. Wewe uko kabila gani? Mimi kabila yangu. Babangu ni Munyarwanda. Mamangu ni Mkongomani. Mkongomani wa wapi? Wa kule Kamanyola. Ndakeka yuko mwayumvise iya mbere, mwayumvise iyi video ibivuzwamo mwavyumvise. Reka ndabongere karo kandi ka video nako kagira kaburi mwumvirize tuza kubisigurira hamwe. Mtu amaviwa mgenda bagwetu Rwande mbafu wa Mnyarwanda alinataka nisegerie wembunda baba hata ni Murundi mtusi huyu. Mtusi unaona kama ni Murundi huyu, ni mtusi samprusa, mtusi wa Rwanda. Wewe si nilikuona ka Rwanda huko. Sawa, ndakeka yuko mwavyumvise. Harakandi ka video ka gatatu ngomba ndabumvisha, na ka video ka gatatu shaka kubumvisha niko kanyuma. Sawa, ngira ngo muravyumvise. Mumbabarire kubona nyukijemo bino biririmba n'ibijambo jambo, mumbabarire vrema, mumbabarire abo bikomeretsa. Kandi umuntu aza kunuka aza kubanza amvuguruza. Umuntu aza kunuka aza kubanza amvuguruza. Reka bino bintu mbibwire abakongomani, abanyarwanda n'abarundi bumva runo rurimi. Isi yose murantunga, isi yose abazungu, abirabure, isi yose irimwo abantu b'amazuru maniniya n'amatoya. Isi yose, genda ku isi yose, ibihugu ukuyemwo ibibiri muri Kongo n'u Burundi n'u Rwanda, ni mugende mu bindi bihugu muzosanga abantu b'amazuru asongoye, amazuru mato mato n'amazuru maniniya. Ntabwo bitwa Bahutu, ntabwo bitwa Batutsi. None jewe nimba ubona ni zuru rinini ukanyita Umuhutu, nkagenda muri South Africa cyangwa muri Amerika nkasanga yufise amazuru anduta jewe andengeye, none iwabo naho babita baki? Nabahutu sabahutu, iwabo babita baki? None kubera iki jewe na wewe wa Munyarwanda, wa Murundi, wa Munyekongo uvuga ngo umpora izuru iry'Umunyanigeriya afisa, ukampora izuru iry'Umunyetiyopiya afisa, ukampora izuru iry'Umuhinda afisa, ariko bariya bo ni bariko bicara kubera izuru.
mugabo mwebwe mwita umuntu umuhutu umututsi mukoresheje izuru cyangwa mvuga imico ngira ngo mufatiye ku burebure bw'umuntu cyangwa ubugufi bw'umuntu nandi ivyo mwe musubira muri ibiki now ico reka kije ku ruhande ndababwire kano kantu ibi bintu by'ubuhutu n'ubututsi ingene vyaje mu vyumviriza jewe yemwe abantu bitwaza ubuhutu nibo kwanza ngomba kubwira yegome ndamaze kumva abitwaza ubututsi ndamaze kuvyumva abitwaza ubututsi bakiyemera ubwabo bakishima ubwabo bakishira hejuru ubwabo mugabo sindumva abitwa abatutsi bakora ibintu vy'indenga kamere ndabibabwira muti kuberiki reka duhere kuri Paul Kagame perezida w'u Rwanda murabizi yuko kugira ngo Paul Kagame acike impunzi abimpunzi agende ahungire muri Uganda yariko yirukwa ko nabitwaje ng'ubuhutu murabizi ko Paul Kagame perezida w'u Rwanda yabaye impunzi abimpunzi muri Uganda ivyo murabizi namwe ni bari batunyama impunzi abise ngo n'abahutu mugabo before yico gihe yuko haba ubwo bwicanyi bw'amagenocide bwaberengaho mu Rwanda yegome haratwaye abatutsi gihe kirekire kubera ko bivanwe n'uburyo abazungu bagiye kubazamura ngo babashire hejuru ivyo vyarabaye murabizi mugabo nta bwicanyi bw'ubugenocide bwari bwabe ntabwo bwari bwabe ngaho rero aragiye bamaze kugwana hagira abatangura guhimba amazina ngw'inyenzi ngo mugende twice inyenzi before yuko hari abitwa inyenzi mumbwire mwebwe abaciye akenge amazina abatutsi bari bisa abahutu azwi kubera izina ry'inyenzi ryaramenyekanye bikozwe n'abiswe ngo n'abahutu mwe mumbwire izina abo batutsi bise abahutu muri ico gihe ntimitwaze ngo abagenocide cyangwa intera hamwe nibo babyiyise hanyuma bikurikira nabo bivanye n'ubwicanyi bagize ubwo bwicanyi ngaho bwarakomeje bumaze gukomeza barahungiye mu nyuma Paul Kagame amaze kugwana baragiye ngaho barahungira muri Kongo bamaze kugera muri Kongo abo bagenocide nyene bigize ngo nabo mu bahutu mununge ntabwo ari abahutu benshi ariko bose ariko bino bintu biriko birangiriza isura y'abantu bageze muri Kongo nibo babikomeje muri Kongo bino bintu by'abahutu abatutsi ntivyari biriyo mugabo abagenocide bagezeyo murabona bati irukana abatutsi nico kibazo kandi abo batutsi nta kintu bari kubaronona muri Kongo kubereka abanyekongo ni nabo bari benshi cyane basidufate ni nabo bari benshi cyane ivyo abagenocide bigerayo no mu Burundi bijamwo burya mu Burundi yegome harabaye ubwicanyi bw'abize bw'abanyepolitike bahigana mugabo nta bwicanyi ngaho wovuga bwabaye kuri Buyoya butwara umwana umutoya buvyigagura bucagagura amazosi bukura y'amadabu genda kujugunya mu nzuzi bahigana nabize yes ivyo navyemera sindabihakana bahigana nabize mugabo nyuma murazi ko n'ubundi bwicanyi bwabaye bwari imipanga n'imihoro ubwo nabwo bwagiye muri babandi bitwe bati twebwe rero ngaha turabahutu ivyo murabizi uwo ugiye kubakoma nabo bavuga ngo bari mu Rwanda b'abahutu bakoze ubwo bwicanyi bakubwira ngo rega ngo ibi byose ngo ni Kagame ngo yabiteye none Kagame ni bagiye gufata ukuboko ngo ndagufasha ukuboko ngo nugende ngo wice runaka wabikoze nibigirankano ni byinshi nagenda navuga uravye imvugo imyitwarire n'ibindi bitandukanye uyu munsi je ndiko navuga bino bintu mugiye kuraho no muri comment birahari abandi bantuka uza wumva abanyene bayigira ngo nabitwa ngo iyo titera ngo nabahutu nibuguma wumva ngo no gufata no gucizosi ngo no gufata ngo no gukerera ngo no gufata ngo no kurya ngo no gufata ngo no guturira nizo mvugo mbona je nta hantu mbona abitwa abatutsi tubona ubona bari kuvuga ngo no gufata ngo no kurya ngo no gufata ngo no gukerera ngo no gufata ngo no gucizosi ngo no gufata ngo no guturira je ntavyo mbona ngaho bariko baravuga uwo babigira abitwereke tubibone
now ivyo bitishwe reka tugaruke muri bino bintu by'ubwoko ngaha mwumviriza bano bariko baravuga mwumvise ujya mwana bari bafashe barimo bamuhatiriza kuvuga ko akoreshwa n'u Rwanda M23 ati bafashwe n'abandi ati Jesse mbizi yemwe je nafashwe n'abasoda ngo n'abanyarwanda ngo vuga ko abanyarwanda Jesse naba M23 ati sinzi bamuhati bibazo kuzavuga ati je mama wanje amavuko yiwe ni mu Rwanda ko papa no munyekongo ngo avuga ngo wafashwe nabandi ngo mari kumena abandi ati jewe simbizi naba ukajaga ariko muri Kongo murabizi kutamenya n'umusirikare gufasha wariwe mugabo bagomba kumuhati bibaze ngo avuge ko ari umunyarwanda kugira ngo bagende bavuge ko ari wamututsi ku nguvu ivyo bitihwe uriya bafashe hariya bamufatira mu ishamba mwabonye hakuvuga bati dufashe inyeshamba dufashe basi mu M23 ivide imazimisi yari imazimisi umu M23 dufashe umuntu w'amafuti bavuze ngo dufashe umututsi kubera iki ryazuru risongoye ngo ni umututsi nundi yakurikiye ngo ni umututsi ubu naho mugene murabe basohoye indirimbo bavuga ngo fata umututsi ngo abatutsi bikiri n'inzo ndirimbo baguma basohora ngo abatutsi so bisigura ngo ubuzima bw'abatutsi buri mu kaga again buri mututsi ahantu hari mugabo je sebona video zabigira ngo n'abatutsi bari kubavuga ngo dufashe umuhutu ngo twafashe nta video yaba M23 je muri bafashe umukongore cyangwa ari we wese bavuga ngo dufashe umuhutu bavuga ngo twafashe umuwazarendo twafashe umusirikare twafashe uwarikera tugwanya mugabo nibavuga ngo twafashe umuhutu twafashe umuki mugabo bino biziza buri kubaragaruka ngo fata abatutsi ngo ica abatutsi ngo rondera abatutsi ngo girira naba abatutsi ngo tubonye umututsi none uwo mututsi azogira amahoro gute mugiye mugaruka n'ivyaha by'ubugenocide mugiye mugaruka n'ivyaha ngo cakira umututsi nimba mufashe uwakoze kibi mwagiriza ikibi ku gatwe kiwe muvuga yuko mwafashe inyeshamba muhagarike buno bubi niyo mubukomeza ntabwo muzorutsinda niyo mukomeza kuzamura ibintu by'ubwoko ntabwo muzorutsinda urugamba niyo mukomeza ngo mugomba guhonya ubwoko ntabwo muzorutsinda urugamba nta murashobora guhonya ubwoko ngo abishobore mushake mubigira uko canke mureke Imana izoguma izamura abo mwanka Imana izoguma izamura abo musuzugura Imana izoguma izamura abo mugomba kumara Imana izoguma izamura abo mugomba kwica jewe ndashingira intahe Paul Kagame president w'u Rwanda iyaba ari umuntu mubi yari kwihorera birenze ukwemera iyaba ari umuntu mubi yari kwihorera bikabije iyaba ari umuntu mubi aba yarakajije ukwica ariko murabe nabigwanya avuga ati nimureke n'abapfunzwe barabizize akabababarira bakagaruka mu miryango bakaganira nabo bagiriye nabi bagasabana imbabazi stop full stop kugaruka n'ivy'ubwoko wewe yitirira umuhutu ahantu uri full stop kwiruka kwitwa ngo umututsi baha amahoro babeho nk'abandi baha amahoro nimufate inkozi y'ikibi ibibazwe ku gatwe kiwe nimufate umwicanyi bibazwe ku gatwe kiwe mugabo apana ngo rondera umututsi ngo fata umututsi ngo twafashe umututsi mwege nimwe muri ko mugaruka gusubira kubiba amacakubiri kandi niyo mubikomeza muzokwangara ntabwo Imana yigeze iha umugisha umuntu agomba kurimbura ubwoko runaka bw'abandi mumbabarira